bakunzi b'ibiganiro bica ku Muco Wera TV turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Yego nkuko mutumenyereye twabarondereye abakunzi bakaza bakaduganirira bakatubwira ivy'Imana yabakoreye mu buzima bwabo bwa misi yose bwa Gikristo, natwe bigatuma bikomeza ukwizera kwacu tugatuma dukunda Imana kurushiriza. None rero nuko mubibona turafise umutumire yatwitavye araza kutwidondora atubwira akazina kiwe hanyuma atubwira Imana arize ku mutima wiwe. Reka tumuhe akazi rero, kazi. Ego murakoze. Ubwa mbere dushimiye Imana yo mwijuru. Ku ruhande rwanje ndashimiye Imana cane intera inoteka. Umunsi nari ndaworindiranye igishika kinini gose cane, kuko nari navyumviye mu mutima ndabigira n'imigabo ariko ntivyakunda. Hamwe n'ivyo ntarondogoye nagomba nidondore. Jewe nitwa Ntawomere Jean Claude, hama rero ndi umukristo w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba ubwiriza Nyabikonge. Hama ibikorwa vya misi yose ibikorwa vy'Imana ndabikorera mu ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura ubwiriza kwa Nyakabiga muri korale ya mbere. Hanyuma ndubatse, mfise umwana w'umuhungu yakuze kandi. Hanyuma rero nagomba gushima Imana nongera nshinga intahe mvuga ngo ukuntu Imana yo mwijuru yampamagaye. Imana yo mwijuru yarampamagaye kugira ngo ndayikorere nkuko abandi bose ibahamagara. Ubwa mbere hoho navukiye mu umuryango navukiyemo navukiye mu muryango w'Abakristo, yego basenga, ariko imbere yaho nkivuka mama agiheza kumvyara, mama yaciye ahwera arapfa. Nta misi myinshi haciye mvutse, ngiye nimba yabaye imisi myinshi yabaye nk'indwi aca aritaba Imana. Muri uko kwitaba Imana ndiko ndavyumviriza ariko arabimbwira, bambwiye yuko baba bamuhaye ishano. Hanyuma rero baca barantora, baja kundera nja kurererwa mu wundi muryango atari nyokuru wanje direct, no kuvuga nyokuru anyegereye, nyokuru avyara mama canke avyara papa, mu miryango yigiweyo gose cane. Ngico ndiko ndavuga muca mucumva. Hama rero barantwara nca nkurira muri uwo muryango. Imana yangira neza ndakura, nkaguma niyumvira yuko n'uwo muryango narimwo, niyumvira ko uwo mama yarandeze n'uwo mupapa nakuze niyumvira yuko ari bo bavyeyi banje. Nagiye kubimenya mu nyuma maze guca ubwenge, abandi babanyi bariko barambwira baterega harya ahantu ba si kwaso bajya savyeyi baba bakuvyaye. Niho nagiye kuvyumva ndamenya yuko ndezwe kandi ndamenya nuko ntafise mama. Baca barandondera barambwira ingene mama yapfuye bamuhaye ishano akimvyara. Ndakura, haragera igihe rero nja mu ishuri ntangura umwaka wa mbere, barantanguza umuryango wandeze, barantanguza umwaka wa mbere ndiga. Hama muri uko kwiga niga nongera nkora ibikorwa vy'imuhira aho hantu bandetse, ndakora ibikorwa. Haragera igihe bambwira bamenyereza kuja gusenga, ndaja gusenga, nsengera mu idini kanaka ntarenze kuvuga izina. Ndabikuriramo kandi ndabikora ndabikunze gose. Muri ico gihe kwiga amashure no muri ivyo vya Gikristo nakomeza gukora. Ikindi kintu nakunda gukora nari umwungere, narakunda kuragira gose cane. Jewe uko nakunda kuragira ko mvuye ku ishuri nta kindi kintu bashika bambwiye atakuja kuragira. Nakunda kuragira n'ubu ndacakunda kuragira inka gose cane nuko atazi kihari, ariko n'ubu yo gaciyemo numva iyo mbonye nk'inka ndumva no ziguma iruhande nkuba no ziragira nkaraba ingene ziko zirarisha bikanezera cane. Hanyuma haragera igihe Imana yo mwijuru irampamagara. Imana yaguhamagaye gute? Nibuka yuko
hari mu mwaka w'igihumbi n'amajana 993 Imana yampamagara, ariko kandi sinashotse nitaba kuko byarangoye cyane, kuko burya iyo umuntu aguhamagaye, hari igihe umuntu aguhamagara ntiwitabe, hari n'igihe aguhamagara ntumenye ahari. Kuko iyo umuntu aguhamagara ukamenya ahari, ugaca umusanga iyo ari. Numva ijwi, numva mu mutima wanje, nababwiye ko nakunda kuja gusenga, narakora ibikorwa byinshi bindi by'utwigoro. Iyo mvuze utwigoro muca mubyumva, bamwe barabyumva, amashengero atandukanye murazi ko habaho udukorwa kanaka, gakora ibikorwa kabisa, kandi nari umuntu w'imbere. Hanyuma ico gihe nibuka yuko nagize umwete, ngize umwete mu mutima wanje wo kurondera Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda, kandi abandondera udahumeka bazombona. Ariko kandi muri uko kurondera Imana kwanje narabona, yego nabwiye ko nasenga kandi nakora ibikorwa, mugo narumva yuko ntatuje. Mu rundi rurimi rw'igifaransa avuga ko sinari pose kugira ngo ntumve ko nshikanye ibirenge hasi, kuko narumva ko umutima wanje hari ikintu mbura. Hanyuma nkomeza gusenga Imana, nkomeza kurondera Imana ndayinginga. Nibuka igihe kimwe ngeze mu mwaka wa 6 niho natangura kumva umuriro waka gose cyane. Nibuka ico gihe niga mu mwaka wa 6, nibuka niho twaje gusengera ahantu hamwe, ntitwari twashoboye kuja ngo ntitwataha gufungura muhira kuko haba hari kure, kandi twateza gusura ku ishure. Cenda gusengera ahantu mu idini kanaka, turagenda kuko hari umwanya muto. Hanyuma hariho indirimbo numvise yagize ikimazi mu mutima wanje, ndayumva. Numva indirimbo ivuga ngo, iyo ndirimbo yavuga ngo uzoja he, mbega inyuma y'urupfu uzoja he niwava kwa Yesu. Ariko kandi jewe uwo Yesu nawe bamuvuga, narumva umenga ko ntamufise. Hama bacava ngo nta wundi yombumba ngo atari Yesu. Iryo jambo ndaryumviriza, ariko kandi umenga harimo n'amajambo avuga ngo mbega uzoja hehe inyuma y'urupfu rwawe, wumva uzoja he, wumva uzoshikira hehe. Ayo majambo nari maze kuyumva amera nk'amajambo acumise mu mutima wanje, ndavyumvira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo abanyabwenge bo kwibajije ivyiherezo ryabo, ndiyumvira ntangwa ko bafise ubwoba. Ariko nubwo nafise ubwoba, sinabona niyo njana. Nibuka nigeze gusoma igitabo kimwe c'ingenzi, mu Kristo igihe yabwirwa ko kiya gisagara ciwabo kigira gihone, kigira giturirwe n'umuriro, ngo yarameze nk'umuntu azazanirwa, yaragomba kwiruka, mugabo ngo ntamenye iyo jana. Ngo akiyumvira ati mvuduke niruke ngende, mugabo akiyumvira ati none nja hehe. Ngo acamera nk'uzazaniwe gatoya, amera nk'uhagaze. Nandi ico gihe nasa nk'uzazaniwe gatoya, ndimvira none vyogenda gute. Ariko nagomba nabwire yuko nkuko nabwiye, ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda, kandi abandondera udahumeka bazombona. Umuntu aho yoba ari hose arondeye Imana arayibona. Shishikara gusenga, ndasenga Imana. Nabwiye ko nakuze ndo mwungere w'inka naragira, nari mfise igitabo nakunda gusoma, ari igitabo bavuga ngo ubwuzure bushasha, bamwe bacacumva, bamwe barakizi. Nari haye imigambi muri jewe ko nafise umwanya mwiza wo kugisoma cyose ngo ndagiheze. Ico gihe ndagisoma hari mu 1993. Abahira amajambo yafashije ari mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwaritswe na Luka, igice ca 21, uhereye ku murongo wa 13 kamanuka ku 15, havuga ngo ibyo abantu uzokurikira Yesu ngene azomererwa, ngo bazobashengerana, muzokwankwa n'inshuti n'abagenzi, bazobanka benshi, bazobanka kubw'izina ryanje, bazobajana batonagura amasinagoge, bazobabaza amajambo menshi cyane. Ariko
Yesu acaravuga ngo ariko hamwe n'ivyo nagomba ndabwiye ngo ntimuze mwiganye ku kintu na kimwe muzovuga, kuko jewe ubwanje nzoba ndiho kugira ngo ndababwire ico muzoshobora kuvuga. Ayo majambo rero ndayafata uko ndayaronka uko, kuko sinari nzi ibizombako. Gituma mvuze nti sinari nzi ibizombako ndabwira mu nyuma ivyahavuye biba maze gukizwa, maze kubona inzira, maze kubona iyo niruka njana. Hanyuma ndasoma amajambo, jambo ry'Imana rivuga ngo ntaco nzokora ntibe akabanga abasavye banje. Ubundi jewe narikunda ko ndavuga yuko Imana yampamagaye ikampamagara kandi yanteguye kera, ikampa ibyo nzoshobora kuvuga, irantegura impa amajambo kugira ngo bizonshika ko byose ntibize bishike nkaho mega sinari ndabizi. Maze gusenga Imana yinginga, Mana nje hehe, Mana ntumbere hehe, nanumva ko atamahoro mfise mu mutima naho nasenga, naho nakomeza senga, nkomeza senga, ninjira mu rusengero nsohoka, nanumva ko atamahoro mfise, nanumva ko atamahoro mu mutima mfise. Uzoja hehe ni wava kwa Yesu? Uzoja hehe? Uzoja hehe? Ngo iyo abanyabwenge bokwibaje ivyiherezo ryabo. Hanyuma igihe kirashika, hariho nagomba kuvuga ikintu gito mu mbabarire, kukivuga nibaza ko atangorane. Ubundi jewe nakuriye mu ishengero narimwo ryari ishengero ry'abakatolika. Singoma kurivuga nabi na gatoya, sindabivuze nabi, ariko hariho ivyo bakoresha nk'ibintu bishobora gufasha kubafasha gusenga, kandi bakavyizera, bamwe baravyizera bivanye naho baba bageze. Je nari mfise ishapure, iyo shapure nama ndiko ndabwira abandi bayifise nti none burya nk'iyo shapure mwambaye burya mwe murayisoma kenshi kuko burya hari aho usanga bayikoresha bagapfa kwambara gusa atazi isiguro zayo, atazi n'ikimaze. Sindaronka inyishu itomoye, kuko jewe ico gihe narayisoma cane gose. Niba ko mwijoro nagerageza uburyo bwose ngasohoka hanze, bicaye mu nzu abavyeyi abandi baze bicaye mu nzu, ngasohoka hanze. Hariho nakuvuze ko nakuriye mu Mugamba, hariho ibintu bita ngo nibigega. Ibigega ni ibintu bimburiramwe ibigori. Nkagenda inyuma y'ikigega ngapfukama. Murabona ziya ntete zigize shapure, nazisoma zose mfukamye. Bikaba birateba rero birabatera ikibazo mu nzu aho narimbaye, kuko bamukunda kubona sohoka hanze ndabasize mu nzu, bakimva ati none umuntu ko yamasohoka igihe cose agiye he, kandi tubona amara umwanya munini hanze. Barateba rero baratora ico bariko ndakora, baraza bakumviriza, barasohoka hanze bakumviriza, bagacomba ndiko ndasenga. Mugabo ntibankoma, bagacasubira mu nzu. Haciye igihe kirekire barambaza ati we kwa musohoka hanze igihe cose ubugiye he? Ndabwiye nje mbangiye gusenga, bananka ko nobagora, mbangiye kugusenga, mbangiye kwiherana n'Imana yanje. Mugabo carambwiye ngo wivyo rero byose turiko turakwitegereza, ubusigo usenga nk'abakizwa uzohava uja gukizwa. Ndabwiye nti ibintu byo gukizwa nagomba kubabwira yuko ntazobikora, sinzobijamwo, kuko je ibintu byo gukizwa sinabikunda. Narabona ko abakizwa by'ukuri bafise imico myiza, ariko kuvyo guhindura idini yanje, ko nabwiye ko nahora no mu Katolika kera, narabatijwe ndakomezwa. Mvuze gukomezwa abatari bake baravyumva. Ndaronka ibintu bikwiye byo muri Katolika nyene. Nari umuntu w'imbere, nakora ibikorwa vyinshi kandi bikomeye gose cyane muri iryo shengero. Hama rero nico gituma numva ntagomba kuvirira iryo shengero, kandi narumva umenga kongera gusubira kubetezwa ubundi muwatizo ugira kabiri, numva ko umenga ntavyo noshobora. Ndibuka ijambo rimwe nigeze kuhabwira abo bavyeyi bari bandeze, ndabwira nti je mukabona by'ukuri mpinduye idini nkaja mu bakizwa muzoce munja. Icyo jambo naribabwiye kuko naravyumva mu mutima wanje, ariko kandi nabivuze nsanzwe narabwiye Imana yuko Imana iko ndayirondera.
kandi Imana yarambona. Burya nagomba ndabwiye iyo turiko turarondera Imana by'ukuri, Imana iratwiyereka. Naho uvuga andi majambo yandi yo ku ruhande, Imana yibona mu mutima. Kuko urumva igihe navuga nti namuka ngiye gukizwa muzoce munca, sinari bwafata ingingo canke sinari bwabona inzira iyo ntera niruka nja, nkuko mu Kristo yavuze ati nkizazaniwe ngihagaze ndiko niruka ndondera iyo notumbera, ndiko niruka iyo ndiko ndaba iyo noja, ngo arahabura. Igihe carageze ndakizwa. Ariko kandi muri uko gukizwa kwanje, nkuko nabibabwiye byarangoye gose cyane, kuko nari mvira gusura kubatezwa ubundi mu batizo bikangora. Hariho n'amajambo batubwira bavuga ngo urumva ngo umenye ngo ibanga rya mbere, barakunda kwivuga bene ivyo bintu, ngo umenye ibanga rya mbere ngo rya kabiri ngo bizoye kugora kurigumya. Bakavuga nyene n'ayandi majambo yandi yiterabwoba rituma nkaho mengo umuntu yoguma aho hantu asanzwe ari. Nubaza yuko yari imigabo y'abadayimoni, amajwi ya Satani agenda atera abantu ati guma ngaho, kuko burya mu kintu c'ubwoba naco, iyo umuntu agize ubwoba usanga akoze n'ibintu bike. Igihe kimwe nariyumviriye ndavuga nti bo abakizwa je ndabona afise ingeso nziza. Ico gihe narabibona kandi n'ubu barahari b'abanyangeso nziza twokwigirako tugashika. Ndavuga nti ivyo byose rero naho mbona abakizwa abafise ingeso nziza, ngomba ngende ngerageze nkurikize ingeso zabo, ariko guhindura idini kongera kuja kubatizwa, ivyo bintu je ndumva ko ntabyo nzoshobora. Ndabigumana ku mutima, ariko nguma ndondera Imana. Yanzara n'inyota wa muriro waka mutima wanje ukurondera Imana, numva ugumamwo. Nibyo kuri hari gihe umuntu avuga ati umuririmbyi yarimvye avuga ngo Imana yanje yarandokoye, akavuga byinshi, akayivuga ko byinshi bivanye n'ibyo aba yaraciyemo. Sino kwita umweranda nkuko hamwe yavuga canke umutagatifu canke umuntu agororotse, mugo je ndibuka ko ico gihe Imana yampamagara nta bintu byinshi vy'ivyaha nari bwacimwe. Kimwe gusa nuko haje umuriro muri jewe, nkumva nkeneye kurondera Imana gose cyane gusumba uko nari. Ikintu kimwe ico nari maze kujamwo coroshe no kuvuga ari gisanzwe, nkuko nabwiye ko niga mwaka wa 6 nuba narigeze kuja kuraguza. Navyo nyene nabitewe niki, urabona Bibiliya ivuga ngo hahiga umuntu atagenderamo n'amazababi aticana bacokoranye. Ijambo ry'Imana ryongera kuvuga ngo genda n'abanyabwenge uzomera nkabo. Kugira ngende kuraguza nabyigijwe n'abahungu twagendana urunganwe generation, bambwiye ati wowe urabona uri mu mwaka wa 6 kandi wari umaze kunanirwa rimwe, kandi urabona aho hantu basi wanyu naho bakureze ntuzokwigira utora konkuru, kandi umva nemaze kunanirwa rimwe ntuzotora konkuru. Hanyuma rero ngo tukujane tukwereka ahantu bashaka ko baragushingiye igihe ko kugira ngo ntuzopfe ngaho uzokwama bakorera abantu bakureze. Bo ncane mvumenga nivyo, baca baranjana abahungu twakuranye, twagendana, twasangira inzoga y'impeke yego twasangira inzoga y'impeke niwe kuko ico gihe nanywa impeke, inzoga y'impeke bayita amahonda mu mugamba, baragana gose cyane uba bacagana, nta bindi byinshi nayo bwajemwe. Hamaca ndabemera turagenda turajana, ncandagenda kuri uwo mupfumu. Nibuka yuko turaganira nawe, arambwira nti boje nifuza gutora konkuru, nta bindi objectif yiwanje, nta yindi ntumbero yindi nari mfise, je ndagomba kwitorera konkuru. Hama rero acaransirita umuti igeze kunsirita, yawunsirise kuri uku kuboko, ukuboko kuryo benaha aha niyo yawusirise, arawusiritaho yongera nidasago, acarongera arampa n'agaheko nambara musi y'impuzu y'impuzu ntoya bita sous-vêtement. Ariko nagomba ndababarire, ariko nagomba kubabwira
imana yacu ni nziza, iradutegura ikadutegura imbere y'igihe. uko idutegura n'abadayimoni hari ibyo baba babona bakavuga ati ibyo ari byose umuntu turabona imbere yiwe ingene hameze, hari ibizohava bimubako. Muti kubera iki? Nibuka ko uwo mupfumu ariko aransirita ko uwo muti hari ikintu yambwiye n'ubundi amaracibuka sinzocibagira kuko ryabaye iryo rya mbere nagiyeyo gushika n'ubu kandi sinzosubirayo. Yambwiye ngo ndabona utazogaruka. Yambwiye ngo ntijewe ntiriko njene ukavuga ntinzokwamanza. Turasezerana turagenda. Murakoze ntaguciriye mbega umupfumu ko warukira umwana wamushiriye iki ko numva ko batashobora kukuragurira atacu utanze, wewe wari ufite icyo utanze, watanze iki wewe? Murakoze. Ico gihe nari umwana muto ariko kandi nari nkutse, niga mu mwaka wa 6. Jewe hariho ikintu nakora, urumva ko twanywa inzoga y'impeke, kandi ko kunywa inzoga y'impeke twari dufite amafaranga, ntitwaja kuziba, ntitwadisiga, mugo twararonka amafaranga ngene twayaronka muri generation yiwanje runganwe kwanje. Hari ikintu bita gutega imfuku, abatari bake barabizi. Nukuvuga ngo je ngiye mu murima w'umuntu gutega ico kintu bita imfuku, ntiyararayo, ntiyahushwa ntiyahushwa. Iyi mfuku nibuka ko ico gihe umenga twayitegera amahera 30. Kari cuma c'inzoga y'impeke ico gihe nibuka ko umenga nimba cagwa amafaranga 200, nimba cagwa amafaranga ngana gute sinavyibuka. Mugo nibuka ko ico gihe vraiment nari umuntu bita karuhariwe canke umu expert mu gutega ifuku. Amafaranga nari yaronka vraiment twaramushiriye, kandi nk'ubu uye dufate uwo mupfumu ico gihe mushiye amafaranga 200. Amafaranga 200 ari menshi cyane. Iharura nk'ubu uye uco sanga harimo hafi ivyuma binga, hafi ivyuma 6 vy'inzoga y'impeke. Umva n'ibicuma c'inzoga cara ku mafaranga 30, ucuvyumva yuko hafi amahera 200 yuko harimo ivyuma vy'inzoga y'impeke bitari bike. Hamariro ntadamuhaye amafaranga. Ico gihe nibuka ko umenga nararima, no kurima umenga nararima. Urabona umwana hari gihe agira icibare akarima imirima. Nararima itabi benshi bararizi mu mugamba, barima itabi nkarishora, amafaranga narayaronka. Ugasanga ubundi ndibuka ko ico gihe turi mu mwaka wa 6, wasanga no mu masoko tuja turagendayo, umuntu akaja kugura amavuka akayashora akayagurisha, amafaranga asanga tuyaronse. Hanyuma rero nibuka ko ico gihe nagiyeyo ndi hafi gukora konkuru. Novuga yuko sico gihe hariho n'indi jambo rindi yambwiye ati umunsi wo kuja gukora konkuru azobe ariwo wa mbere uja kugurura imyugariro. Twebwe iwacu mu mugamba abahazi hariho ikintu ibintu bita imyugariro. Ino Bujumbura bavuga ko ari portail ho. Imyugariro nabaye wa mbere bati uzogenda hakiri kare mu gitondo uwa mbere mu kuja kugura iyo myugariro. Hanyuma uducuhera hafi ibikingi vy'irembo ucinjira ukubura, ufata umukubuzo ukubure umere nk'usohora, naho nyine ushikane imbere, ushikane donko inyuma, niko novuga. Cafata imikubuzo ndagikora nazindutse hakikare cyane, bakiryamye ndabigire nkuko yabimbwiye. Hama ndabikoze ntandagenda gukora konkuru kuko twazinduka hakiri kare. Ico gihe sinatoye konkuru kandi narababaye gose cyane. Narababaye, ariko kandi naho nababaye naravuze nivyo byose umupfumu yarampenze. Ariko naho yampenze ico gihe ko sinigeze ndagikura, sinagikuye. Ico gihe ko muri iryo dini narimwo naragisengana nkagisoma ijambo ry'Imana. Iyo shapure nkahevuga ico gihe ko ndagifise. Mugabo ndibuka ko ijambo ry'Imana imaze kungenderera by'ukuri, nkumva ndiko ndakamwe umuriro muri jewe, nkumva novuduka nkiruka ntabone iyo ndiko ndaja. Nibuka ico gihe ko ndagikuye, ntaja no kwihana, ntaja no kwatura ivyaha. Ubundi jewe maze gutumbera neza nkabona iyo ntegeza kuja, kuko ndabona ntivyo byose muri babakizwa nabona, kuko ndabona sinzoshobora gukurikiza ingeso zabo. Ndi muri ingeso z'abakizwa nkiringa nkiko ndasengera ngaha ntivyo kunda. Niho ujavuga nti jewe byo byose ngira ngende nje gukizwa, nje kwatura ivyaha, nje muri babakizwa bamwe banyangeso nziza. Ca ndagenda
ariko kandi aho hantu bandeze nkuko bari bamaze kubibona, kuko bari bamaze kubona ko nahindutse. Burya ndagomba ndababwira yuko iyo duhinduka abo tubana barabibona, iyo duhinduka abo tugendana barabibona, iyo duhinduka ranturage ababanyi bacu barabibona. Barambwira ati wewe turakubona ko uzoheza uja gukizwa. Ni je sinzoja gukizwa, ntibizokora, ntavyo narabatijwe, narahejeje, sinzogenda. Mugabo barigeze kuba nkangira ijambo rimwe, barambwira ati umviriza tukubwire rero, nababwiye ko burya Satani arabona ariko nahabona yaratsinzwe. Barambwira ati ukaramuka ukijijwe ugiye muri ibyo bintu by'abakizwa uduca ugenda kwa so, ntuzutugarukire ngaha mu nzu. Mugabo nca ndavuga nti jewe byose ukwemera kose ntigeza gukizwa. Kandi mugabo nabo nyene bari bazi ko na papa atazonyemera kuja gukizwa. Hama rero muri jewe hacaraza ijambo bagati none ko bakwirukanye ngaha bakureze na papa wawe adashobora kuzokwemerera kuja gukizwa, ushobora kuzogira intambara zitandukanye, uzobigenza gute? Ivyo ntivyanteye kureburura, ntivyanteye gushika ivutu, ntivyanteye gutuma umuriro waka muri jewe ugabanuka. Navuga nti jewe aho ngeze muri kino gihe ndagiye gukizwa, kuko narabona yuko nibuka ko ico gihe nabona ko menga ubwami bwo mwijuru buraje, nabona ko Yesu menga araje gutora ishengero, navyumva neza mu mutima. Hanyuma bukeye mu gitondo nibuka ko hari kwa Mungu, ariko ibintu vyanje nk'impuzu zanje nari narabikuye ngaho mu nzu ndabitwara kundi mugenzi ndabinyegezayo, kuko navuga ninaza bashaka kuko baranyirukanye kwa papa, naho nyene nashaka kutazonyakira, nzobigenza gute? Cangenda zibitsa ku muhungu wanje w'umugenzi twakundana. Hanyuma subi inyuma gatoya, ibyatumye nja gukizwa, Satani hari ibintu yanyongoreye, arambwira ati none wewe kugiye gukizwa, ni witegereze nurabe, wewe wari ufise abagenzi mwagendana, abura bahevye ntuzosubira kuja muri bo. Raba urungano rwawe, generation y'abantu mwagendana, ntimuzosubira kuvugana, ntimuzosubira guhagararana, nta kintu na kimwe ntimuzosanga ibi n'ibi, uzocubaho gute? Je ndavuga ndaca urubanza mu mutima, nuko biri kose abagenzi ntiboza bansumbira Yesu. Hamwe no kumva ndose amahoro mu mutima numva nkenye, ivyo ntaco vyomarira, ntaco vyongira. Hama rero ndagenda, nibuka ko igihe naja gukizwa umunsi nzowibagira, umunsi naja kwatura ibyaha byanje. Nibuka ko yari itariki 31 z'ukwezi kw'indwi, umwaka w'igihumbi 1994, none naja kwatura ibyaha. Ico gihe aho hantu kwishengera ry'Inyabikongere, kuko ico gihe hari nikibatizo, ndagenda ndatura, nta n'umunezero, numva nezerewe cyane, ndumva ndemurutse, numva afise amahoro mu mutima, nagendera mu kirere kabisa, numva umenge sindiko ndagendagenda ko wamenga sindi kwisi. Hanyuma hageze ko dutaha, sinasubiye kuri abavyeyi bandera, naciye nta kwa papa carambaza ngo mbega ngo kuje niki, ngo niki, ngo namahoro. Ndabwira ntego namahoro, ntimvuye gusengera mu bakizwa, ngo niyo uvuye ntego, ngo nanje ngo niyo nari nagiye kuraba ngo babatiza, ngo niko ntakubonye, ariko je niho nari. Hama rero cangumaho, ngumye ngaho gatoya, tumaranye umwanya mutoya, carambwira nteko kandi rero je nihanye. Ngo wihanye ntego? Ni kandi bambwiye yuko ndamutse nihanye, baje abavyeyi bandeze, bambwiye yuko ntazosubirayo. Carambwira papa, arambarira ngo ko bakubwiye ko utazosubirayo, nta mwana aza kwase ngo bamwirukane, nugume ngaho. Candaguma ngaho umunsi ari ku munsi wa Mungu. Ariko umunsi wa Mungu bukeye mu gitondo, hari ku munsi wa mbere bucanja kw'ishure, umuvyeyi yandeze nja mbona araje, ataraza kwa papa, aza ndi mu nzu, ndamwumva mugabo ndamwumva ijwi ko aramukije, canguma mu nzu, ariko ndumva ko ari we. Hama aramukije, bacamubwira ati ngo bacamubaza ati namahoro. Arababwira ngo namahoro, ngo ariko adashemeye, ngo kuko ngo Claude twaramubuze, ngo twaramurondeye ejo hose, turarondera hose, ngo turamuhebura, ngo ntituzi yagiye. Hama papa carabwira ati mpore nimuhumure, Claude ari ngaha, yaraje
aha ntihari. Hama rero abivuze uko jeje ndasohoka ndamuramutsa turamukanyinije, ariko sinarinzi intambara ziri nyuma y'iko kwihana y'amajambo y'Imana narasomye yo muri Luka yo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe naho igice ca 21, ingene tuzoshengeranwa, ingene tuzokwankwa n'inshuti n'abagenzi bakaduhama bakaturementaniriza. Sinarinze ayo majambo icazovamwo. Hari hageze ko iryo jambo rero rikora. Imana nishimwe. Uwo muvyeyi rero aravuga ngo ko yaje rero ko ari ngaho ngo Imana yarakoze, ngo ariko nagomba kukubwira yuko ngo yaje anyivye. Ngo yaje anyivye, bati yarakwivye, ngo yego ati yakwivye ngahe. Aravuga yuko ngo nagiye ndabatwaye amafaranga ngo 250. Nagomba kubabwira burya amafaranga 250 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 yari amafaranga menshi cyane. Nk'iwacu mu Mugamba yari amafaranga ashobora kugura igice cy'itongo kinini gose cyane, kinini gose, kinini. Kandi amafaranga yavuga, amafaranga yarahari, amafaranga yarahari kuko niba ko mu nzu yarahari. Barafise umugambi wo kugura itongo ahantu bari barongikiwe n'umuhungu wabo. Amafaranga yarahari yari mu nzu. Hama rero carabivuga ngo amafaranga yarayivye yaratwaye, ngo yego ko ari ngaho umuhamagare ngo anzaniye amafaranga aca mbona kugenda. Papa rero avyumvise acarumirwa, atarampamagara ati ivyo bintu uvuga kwiki, nije ivyo bintu navyonze. Bariko baranyitegereza, bariko barandaba n'abandi bo muhira, barabona yuko bandavye mu maso, barabona ko mu myaka nari mfise atamwana ushaka kuba ayo mafaranga 250 ngo ashaka kuba ngaho hafi, ayo baragumye ngaho iruhande yaje ku bavyeyi biwe. Kandi ngira ngo yari Imana yagomba kuncira inzira, yari Imana igomba kunkora ku ico cece abadayimoni. Nibaza ko Imana yagombye kunkorera. Hama candagenda ku ishuri. Papa aravuga ati reka naje ku ishure, ivyo reka tuzobisubiramwo, reka tuhamagara abantu mugo nitwo mutesha ishure. Nagende ku ishure, jeje ndagenda ku ishure. Ngiye ku ishure, uwo muvyeyi aratahasubira inyuma kuko yarabonye ko ndashitse kwa papa. Baca barahindura imigabo. Niba ko ico gihe umenga twari mu gihe cyo gukora ibibazo, Satani acabagira inama abwira ati genda mu mukurikirane, mvuye ko ari umusuma hariya ku ishure, niyo mva ko ari umusuma badoca muza no gukora ikibazo, baca bamwirukana. Uwo muvyeyi acaraza asanga ku ishure, baradushengera abanyeshure. Umuvyeyi acaravuga ko nagiye n'ivyo amafaranga, abarimo barakorana. Ariko nshimira Imana yo mwijuru yuko iyo nagiye canke mu bigisha batwigisha, Imana yari yancira inzira. Hariho bene data bari bahari, hariho bene data babakizwa, hariho bene data babigisha batwigisha mu mwaka wa 6 bari basanzwe babizi, bakamenya intambara umwana acamwe. Uwo muvyeyi bacaramuhamagara, baramubaza, arababwira. Aje kubabwira amubwira ati mupfaso, twagomba kubwira ko bagerageje kunyumviriza, bakamwumviriza na directeur araza amubwira ati uru rubanza twagomba ko turusubiza hariya muhira mu miryango, ni muje mu muryango kuko niba kujyo shuri niga ko bari bazaho ubwa mbere aho navukiye, ni ukuvuga aho nataye uruzogi, kandi kigira kabiri bari bazi niyo navukiye niyo narezwe. Barumva yuko barabona intumbero ivyo ico kintu intumbero bifise, intambara niko ndacamo. Baravuga ati umwana twamuza gukora ibibazo, ni umuvyeyi we nugende muhira murushe muryango, ariko mukurindira ko abumviriza umwana azabandanye yiga akora ibibazo. Imana yo mwijuru incira icanzuko, urubanza barusha mu muryango, barabumviriza, nanje baranyumviriza. Hagiye ntaba nakoze ibibazo, imiryango irakorana. Vyatevye Satani aramaramara, bacara avuga ngo amafaranga ntyo yatwaye, mugabo twe twari dukeneye ngo indishi, no kuvuga donko pane indishi, avuga ngo twari dukeneye indezo, tuvuze indezo ngira mucanga abatari bakaracumva kubera twamureze. Bacara avuga ati none indezo mushaka ibingana gute? Baca avuga ko bakeneye inyana y'inka. Burya rero burya hajere narakowe naho bavuga abantu abagabo ntibakobwa, je narakowe.
ntarondogoye ngo nje muri birebire. Papa yahavuye abaha inka kubera ko bandeze, niyo bita indezo, yahavuye abaha inka. Ico ciyo nako kinkurako ko ntivye amafaranga birafata intumbero nyamukuru, biramera neza. Iyo ntumbero ivyo birahera, iyo ntambara ndayicamo irahera. Ariko kandi nagomba ndabwire yuko burya intambara zigenda zikurakuranwa ku muntu. Ubu munsi intambara urayinesha, Imana ikakuneshereza, ariko ntikiba kikurinze yuko ejo canke hirya ejo uzosubira gusha muri intambara. Ivyo biheze, papa yarazi yuko kumbe nzoba umukizwa asanzwe atangorane, ndaje muhira, n'umwana aje kwase. Ubwa mbere ho je ndifura mu muryango, nateza kumufasha ibikorwa vyose, hariho batoya banje, mugabo kume ndifura mu muryango nateza gukora vyose. Ndibuka yuko ivyo bimaze kuhava, vyuko bamara gutanga iyo ndezo, izo ntambara ziyo narerewe zigahera, naciye ntangura intambara y'imuhira. Intambara y'imuhira rero kandi yaranangoye gose cane, gose. Ariko nshima Imana yo mwijuru yuko Imana ye yateye ijambo ry'Imana mu mutima wanje. Ingene nzonshenga, ingene nzokwankwa, n'abavyeyi bakanyanka, naho tuvukana bakanje. Bampora iki? Bampora Yesu Kristo. Burya hari ikintu kinezereye cane gose cane. Biranezera iyo uri kuraca mu ntambara atari wazikwegeye, ariko araho Imana igucishije kugira ngo igukuze. Nibuka kugiye kimwe nigeze kurota inzozi, numva ijwi rimbwira mu ijoro sinziriye, rimbwira ngo here ubu none ngenda gukuze. Ndaryumvise sa nkaho umenga n'umuntu abimbwiye, mugo ndarondera umuntu abimbwiye, nari sinziriye ndamuhebura, sinasubira ndaryama. Ariko buke mu gitondo ndiyumvira, mugo ca niyumvira yuko ari jambo Imana igomba impaye kugira ndemeshe muri izo ntambara, muzi ntambara ngiye gucamo. Nagomba ndababwire, burya iyo tugerageje kwibuka canke tugasoma tukamenya tukumviriza inkuru za bamwe ihamagarwa ry'abantu rya bamwe abakozi b'Imana, tugiye ko nko karorero ingene Aburahamu yahamagawe abwirwa ngo va mu gihugu canyu, uve mu nzu ya so, uve mu bwoko bwanyu, ucuza ndakujana ahantu nzoguhezagirira kuko nzokugirira ihanga rikomeye. Iyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuve mu gihugu cacu, tuve mu nzu zacu, tuve mu bwoko bwacu, ntibisigura ngo duca tuva muri izo nzu, duca tuva mu tuvukana, duca tuva mu bagenzi tukagenda ngo dukurikire Imana ngo yifisa ahandi hantu duhamagaye igomba ko dushira. Oya, ariko bivugwa ngo uve muri ivyo bikorwa, mu bikorwa bibi, mu ngeso zabo mbi. Muti gute? Papa yari umuntu nabwiye ko iwacu tware bararima mu mugamba barima itabi, ubu ntirikiyaba gose cane. Yashaka kumbwira ati genda uzane irya tabi, yashaka kumbwira ati genda uzane irya tabi tuhe uwo muntu agira tugurire, genda uzane umuriro, uwo muntu akeneye kudomeka itabi. Ivyo byose nkabimwankira kuko narumva yuko ivyo byose n'imigenzo, ivyo byose ni vya bindi Aburahamu yahamagagwa abwirwa yuko akwiye kuvamwo muri ivyo bikorwa by'ubwoko bwabo, muri ivyo bikorwa, muri uwo muryango barimwo mu bivukana. Ivyo nivyo bikorwa mu bisanzwe Imana duhamagarira ikatubwira kuvamwo. Ivyo bikorwa rero papa nkayimwankira, kavuga ntoya je narihanye. Nibuka ikindi gihe naco murabona ijambo ry'Imana rivuga ngo ndiko ndibuka Pawulo ko yandikira abikorinto, yabwira ngo muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko niko uhorahagize, ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye. Papa yarampamagara, nabwiye ko nakuze ndumwungere ndagira inka, ati ngo duhe umuti inka. Nkubwe ni je sinkora ku kintu gihumanye, ivyo ntibikunda. Ivyo rero papa amaze kubibona, naciye ngwana intambara zikomeye, aravuga ati wa muntu rero naho yaje akava hari ahantu yarezwe ntacaje kumufasha.
ntaje kumfasha ibikorwa nahora nkora jenyine, ntaje kumfasha kurima itabi, ntaje kumfasha kuryanikira, ntaje kumfasha kuridandaza, ntaje kumfasha guha umuti w'inka. Uwo muti w'inka ndiko ndavuga nshobora kwivuga bamwe ntibabitahure. Urabona hari imiti y'imivugutano usanga abantu batongerera ko bakayivugira ko ibintu. Iyo miti rero jewe sindayikora ko, Imana yari yambujije kuko nayifata ko ari nk'ikintu gihumanye. Hama ndahava mu nyuma ndagira ibibazo bidasanzwe, ndagwana intambara zikomeye, ariko kandi Imana irancira inzira kuko niba kuri ico gihe naciye ntora ku nkuru, maze gutora ku nkuru ariko kandi yatoye ku nkuru nari namaze kwatezwa, nja kwiga nja muri lycée. Imana birantezuriye cama gihe kirekire tutari kumwe na papa, ariko kandi maze gutora ku nkuru nkagenda, niba kuri ico gihe nari mfise Bibiliya, nagwanye intambara zikomeye za Bibiliya. Iyo Bibiliya ingene bwa mbere ho nayironse noye ku nkuru, papa yarampaye amafaranga ati genda ugure uburengeti, ugende ugure n'impuzu, akira amafaranga hamuheze witegurire kuja muri interna. Hama rero ndavyitegereza ndabiraba, nca ndakora ikintu abantu bamwe bakunda kwita ngo ni kigavu ariko kandi ico kigavu nakoze, nafashe ku mafaranga y'uburengeti nca ndagabanya ko makeya, umenga no ku mpuzu ndagabanya ko makeya, kuko papa hanini yagomba yuko ngura ubwo burengeti, hanini yagomba ko ngura impuzu, nta kindi yashaka. Nico nyamukuru abonye ko vyantumye ndabiguze byo ko vyari vyiwanje, impuzu zari ziwanje nambara, ubwo burengeti bwabwo nzokwipfuka muri interna, ivyo ntaco vyamubwira. Amafaranga rero nagavuye ko nacikishije ko naciye ndagura Bibiliya ndaguze Bibiliya, arayibona aramubwira ngo iyo Bibiliya wayikuye he? Nawe ni Bibiliya niyo naguze, je nefise amafaranga sinabwiye ko aho nayikuye. Aravyumva arabibona. Hageze ko nja muri interna rero niga ico gihe nibuka ko maze gutora ku nkuru bace banyuriye hasi Gitega, nize ahantu bita lycée pédagogique de Mweya, uva mu Mugamba uja Gitega, n'urugendo runini gose cane. Papa rero acarangira inama, arambwira ati rero mviriza rero mwana wanje, ico nagira ndakubwire, nagomba ndakubwire ngo ugerageze uburyo bwose ubiri wisige ntitware ku ishuri. Nca ndamubwira nti papa nagomba ndakubwire naho ugira gutibere ndayisiga. Papa mukumbwira uko yambwira ngo yancira umugani, ambwira ngo imigeri ibiri ntitereka, ntuzogera gusoma Bibiliya ngo wongere wiga ishuri uzonanirwa. Nti oya, humura je byose nzobikora. Ambwira ati siga ngaho iyo Bibiliya, sinshaka kuyisiga papa. Ariko nagomba subira inyuma, mere nk'usu inyuma gatoya, ntaraja muri interna nkiri muhira, naciye mu bibazo bidasanzwe. Urumva papa amaze kumwankira ko nkora ivyo bikorwa, nja ndamufasha muri ivyo bikorwa vyo guha imiti, nkaje imiti y'imivugutano, gukora ku itabi, gutanga umuriro wo kunywa itabi. Hari abantu benshi batazi yuko ico kintu ari icaha kandi ko ari kibi, kandi ko ari agasengwa ku mukristo. Nahavuye ngira ibibazo bikomeye, ngiye gusenga, ndamutse ngiye gusenga banyiriza ubusa. Iwacu mu Mugamba bavuga ko benshi baravuga ngo ntibakizwa, ariko ndagomba ndababwire mu Mugambi wacu barakizwa kabisa, barakizwa cane. Kuko turafise abatubanjirije batubanje imbere yacu, bagiye baca mu ntambara zikomeye. Kuko iwacu mu Mugamba iyo umuntu aramutse akijijwe, nagomba kukubwira kubabarira yuko nuko guca baraguca, barahamagara imiryango bakayikoranya, akavuga ati uwo mwana rero turamuciye yagiye mu bakizwa. Bamwe banayivuga no kutariko, bakabatuka, bakavuga amajambo atariko, bakavuga ibintu byinshi cyane yo gutuka iryo shengero, yo gutuka bakizwa ibintu byinshi cyane. Nibuka yuko kenshi ngiye gusenga niriga ubusa, bagashika bankubita, naraye mu ndaro kenshi, mu ndaro y'inka banyirukanye. Ariko nagomba ndabwire kubera ko Imana yari yanteguye kera, ikampa amajambo nene yasomye kuva kera, ivyo zarohora umutima wanje kandi
kandi nkumva nezerewe atangwa nimwe binteye. Nibuka yuko naja gusenga, mvuye gusenga nashashika nja kurima kandi nshonje merewe nabi gose cyane, ariko numva umunezero sinumva ko nshonje na gatoya, kuko ne nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo nibabahama babampora muze munezerwe gose cyane, muhimbagwe. Ubundi hari igihe dushobora guhamwa cyangwa umuntu ashaka kugira intambara zitandukanye bivanye nuko ari we yazikwegeye, akavuga ati jewe baranyanka, jewe ntibambona uku, ariko kandi bitewe nuko ari we yabyiteye. Nagomba nabwire yuko jewe naragenda gusenga kandi ngagenda gusenga banyankira, mugo nshitse muhira nivyo kuri. Nagomba ndabwire nagerageza uburyo bwose kubamira imbuto. Uti imbuto wamira ni gute? Kuko je ndiko ndarabi kuko nakora muhira mvuye gusenga, nawe atabangaburiye nakora ibikorwa bisumba ivyo abandi bakoze. Nibuka ko ababanyi narabera ivyamwa vyiza, ico kintu ndacibuka gose cyane, kuko aravuga ati ivyo kurya mwana wo kwanaka ni gitangaza, arakora ibikorwa agira gute, aja mu murima. Twebwe iwacu urabona uri kurarima nk'abo hakurya barakubona, bahakubona bakakubona, batujya mwana wo kwanaka aho yiriwe aho yarimye nehera abangene bimitse. Ico rero caratumye ndabamira ivyamwa kandi nkumva bamvuga neza, nkumva banezerewe kandi nanje nkumva. Kandi nagomba ndabwire ubundi inkomezi nakorana aho hantu narima sinziyo nazikura, kuko naho namvuye kurima ntibangaburira, naho namvuye kurima ntibanyemera ko ndara mu nzu, bakanyirukana nkarara mu nzu, nkarara mu nka mu ndaro, bakambura bakandondera, ajoge bandondera ngo bangaburire, mugo sico baba bashaka, bagomba ko nkubita. Nimwiyumvire namwe umwana yitwa ko ari imfura mu muryango, agakubitwa na mukase, akubitwa na se, akubitwa n'abatoya biwe. Kandi ico gihe nibuka kumenga niga mu mwaka wa 6, nibuka kumenga nasa nkaho nwafise amaraso ashushe na jewe, bamwe no bivuna nk'abatoya banje, ivyo byose ntibari gushaka kunesha, mugo kubera ko narinzi ico ariko barampora, nagerageza uburyo bwose nkihangana, bandondera bakambura. Papa akagerageza uburyo bwose akansanga mu itongo aho ndiko ndarima kugira ngo nkubite, ngirisha bo mpetse ndamwishure, arondere inyanduruko zavuga ati wa muhungu wo kwanaka yasaze yakubisese. Nkagerageza uburyo bwose aje kunyegera, nkagerageza hagati yanje nawe hakaba nk'imetero 10. Uwico kinana yacumvise kuko yaragize imigabo ati ujya mwana wanje ko yananiye. Naragerageje uburyo bwose ndamuca hirya no hino biranga, kugira ngo ndamuce mu bana banje ikintu uzokora, nzogenda mwubiye ndamukubita, adacagira ishavu, hanyuma agize ishavu aca nkubita. Hama niya nkubita, urano umuvyeyi mu bisanzwe, umuvyeyi bundi umwana akubise umuvyeyi wiwe, na cancane ko nane fura mu muryango, muca mwumva icyo nari guca nkoregwa. Ariko Imana nyaguhezagirwa iranyibira iryo banga, imigabo abadayimoni bariko barangirira, ndavyumva ndabimenya. Nico gituma igihe cose hagati yanje na papa mbonye aje nk'imetero 5, akarantuka gose cyane, akavuga amajambo menshi kugira ngo shavure, ndeko yarabe ko no mwishura canke ko no shavura nkamutuka canke ngishavuye ngamukubite ngire gute, mfate nk'inkoni. Mugaye inshuti zose ntabyo nakoze ko naciye niko ndakwikira. Imana rero yagiye kuntabara, ingira neza, irantezurira, nca ntora ko nkuru, nca muri interna, ngiye papa aranyima amafaranga yarangima amafaranga y'ishure. Ariko mbere yo kunywa amafaranga y'ishure, ikintu yatangiye kunkorera ca mbere, yanyima amafaranga y'itike. Murabona iyo umwana amurungitse muri interna, baramuha amafaranga y'itike, bakamuha ikintu bita argent de poche, amafaranga azoshobora kumufasha mu gihe azoba ari muri interna. Papa namubwiye ni mama amafaranga y'itike, hageze kunja ku ishuri, nari natekeye byose. Mugabo papa carambwiye ati nagomba ndakubwire, wo twasezeranye ko ijya bibiri wisiga, ijya bibiri utayisize nta kintu kimwe nzoguha. Ni sawa ko muyinyimi nta kwendagiye. Nibuka ko ico gihe mu bice byose no narabayeho, mu bice naja ku ishure kwiga, nta gihe na kimwe yigeze amafaranga y'itike n'amangera n'amaguru ku ishure. Kuko kuva mu mugambi wacu kuja aho Igitega, aho hantu biti Mweya, naca mu nzira z'ikirundi nikoresha kosha ku mutwe,
ariko suye inyuma gato ndiko ndatekera ibintu kubera ko iyo bire y'amayika yironde igihe cose nagerageza ikintu ca mbere nabanda gushira mu ishakosha yaba makaye canke y'impuzu nabanda gushira munsi Bibiliya niyo yabanza kuja munsi y'ibindi bikoresho byose by'ishure. Kuva muhiri wacu gushika ku ishure rwari urugendo runini rwose cyane. Nava muhira isaha 12 z'igitondo nashika ku ishure isaha 11 nikoresha kosha ku mutwe. Ayo kandi byaranezera. Hariho bene data Imana yakoresha ugasanga barampaye nk'amajana5 barampaye nk'igihumbi ngaca mu nzira sinasonza ngaca ngura nk'ivoka nguze nk'ivoka ngaca ngura n'ibintu bita ngo bamo abandi bavuga ngo n'ubuswage canke uburobe hama rero ngaca ngenda shitse mu nzira nkaburira mu gahinga ngatura ahantu numvise shonje ngafungura nkabona gushika ku ishuri. Kandi nibyukuri ku ishure baranyakiriye neza. Bajya barongoye ma groupe public baranyakira neza turaganira Imana ingirira neza ngirikaza ciza ko barongoye groupe public ikano no kubarongoye iryo shure kuko niba kwari gihe nagenda atamafaranga y'ishure naronse ugasanga ko papa yanyu atendeye ko no mugondoza ariko sigiye Bibiliya mugabo ndihangana kandi Imana imuje byo kwirancira inzira. Uriyo abanyeshuri bakotije ugasanga ndarose amafaranga y'ishure, uriyo begerane bakotije bashize amafaranga hamwe ugasanga ndarose amafaranga y'itike yo gusubira inyuma nkazopfuma mbura aho kuzogaruka. Narize ni ku mwaka w'indwi naho nyene shise mwaka w'indwi ndi turakora ibibazo nagize intambara zitandukanye zo ku ishuri. Intambara rero umunyeshuri acamwo yamaze gushika muri interna ziya ntambara zimuhira ziba ziheze ariko haza izindi ntambara zindi. Nibuka yuko hari intambara bita intambara z'amanota amasheke mu ishuri. Nibintu maze gushika mu mwaka w'indwi ntivyanyuruhiye kuko benshi barazi ngene abanyeshuri bakora hariho amaterme bakoresha bango kurera amakaye ariko mugabo kubera ko jewe intango nari natanguje umushinga nari natanguje ukumenya Yesu kuko narabona yuko ibintu biri imbere yanje narabona yuko ngitanga gukizwa jewe narabona yuko nganje mu ijuru nganje mu ijuru kuko narabona ko ibintu byose biheze kuko ni nasomye amajambo y'Imana nkabona hariho amajambo ni nasomye ngo ibyo ukugaruka kwa Yesu ingene bizoba bimeze mu ntambara zizoba hirya no hino amapfa no kunyiganyiga ibintu byinshi rero nkabona ibimenyetso bitari bike by'ukugaruka kwa Yesu. Hama narihangana ngakora ivy'iwande nk'umunyeshure sinderikaye ndihangana kabisa ngakora ivy'iwanje kandi haraho rimwe ho nabitora akaba n'igihe byananira. Ariko nibuka ko igihe kimwe mu gice ca mbere nigeze kugira amasheke menshi cyane abanyeshuri batinda barabivuga mu mwaka w'indwi sinzi ko amakuru menga ashobora ko ari amakuru yaramakuru by'ivyigwa bishika nka 11 aho ntari mfise amasheke niba ko byari yaramakuru ashika 3 amasheke nafise nk'amasheke ashika 8 gushika abanyeshuri batinda bakavuga ngo Claude ntafise amasheke afise orere. Iyo ndiko ndabivuga iyo mvuze orere ari abantu baca bavyumva baca bitahura gose cyane mugabo ndavuga nti Imana koko kandi nibuka ko ico gihe nitwiga amatrimestre twiga amasomestre byari bigoye ingene igice ca mbere shaka kwamfisa amasheke 8 byari bigoye ingene mu gice ca kabiri hasi igice kimwe shaka kwamasheke nakuye mugabo ndavuga nti Imana jewe vy'ukuri sinzokumara amazi sinzorera ikaye nemeje ko nzogukurikira uko bizomera kose. Ndakora Imana ishirantera iteka ariko ndavuga nti Imana sinzotetegwa imbere y'abantu biriko barongorerana ngo Claude ntafise amasheke afise horere uzontera iteka nzomenye kandi uzontera iteka imbere ya papa yambwiye yuko akambuza gutwara Bibiliya ku ishuri ngo sinzobishonzoyoberwa. Mana ukaramu kubikozi kuko wacaho kizotukwa. Imana y'umuje rabinkoreye igice kigira kabiri nsanga nakuyemwe amasheke nakuyemwe amasheke 6 nsanga sigaye amasheke 2 nshagirirwa ubuntu amasheke 3
nakuye mu masheke 5 nsanga mfise sheke 3 imwe baca bayideribeye ncandopesha amasheke 2. Mu bitangaza Imana yagiye inkorera, ikintu yankoreye ingene yarishishikaye kunyereka, yanyeretse yongeye kunyereka muri ico gihe nasigaye muri opeshage. Byukuri narose amanota y'igitangaza ntari bwigendonka. Muri opeshage nibuka yuko hariho umwigisha bavuga ko umusigayemwo biba biheze, ari gupfa kwiyararaza atawigera musigaramwo na rimwe muri opeshage ngo amenye. Mugo nibuka ko ico gihe Imana je yankoreye ibitangaza, uwo mwigisha ngasanga ndose amanota ibice 80%. Imana yanteka abantu bose babibonye baratangaye. Ariko canavuga nti byukuri iki ni igikorwa c'Imana Imana ikoze. Ikindi ayandi manota narose ikindi gintuze ico ciwa gingira 2 ndonka amanota 60%. Imana interi cyane riteka canamenya je mwaka w'8. Papa amaze kwanka kondihira amafaranga y'ishure kandi ataruko yarabuze uburyo kuko yararihira n'abandi abo tuvukana kuri papa mugo tutasangiye mama akabarihira amafaranga y'ishure kandi nkabona ko yafise. Mugabo kubera ko jewe yari yabona ko ntamwemera ko dufatikanya mu bikorwa vyiwe, akabona ko umenga ndikigaba. Narasenze Imana ndavuga nti Imana hamwe wonta barukankura ahantu kuko urumva sinaye nkija ku ishure, nta munyeshuri ashaka kuja ku ishata afise ibikoresho, nta munyeshuri ashaka kuja ku ishuri mu vyatamuhira amafaranga. Ca ndavuga nti Imana hamwe wonta barukankura ahantu naho noronka ahantu nkora akazi k'ibihumbi 10 no gushima. Imana ingirira ubuntu ndaronka amafaranga, bene data baramfasha, barampa amafaranga nagenda yabika canonka itike candamanuka ibujumbura. Manutse Bujumbura niho nasanga Imana yantegura umumarayika mwene data, kuko burya Imana yemwe jikira ko ica mu bantu afise abana ikoresha. Hanyuma turavugana, turamukanya, rambaza, turavugana, ndamubwira ibibazo by'iwanje. Hama rero acarampa amakazi ko muri boutique, arambambari ati none we wifuza ko twogomba amahera ngana gute? Kubera ko je narasenze Imana nkavuga nti Imana jewe naho noronka ahantu nkore ibihumbi 10, mugo nkamvuye muri zintambara zo kwirizwa ubusa, kwirirwa ndakubitwa, kuranda ndakubitwa igihe cyose, mpogwa wewe Mana arabo ntezurire. Nati uwo muntu arambwira yuko azompa 20,000, candashima Imana. Nariko ndababarira yuko mu bisanzwe ingeso zacu zikwiye kuba nziza, ivyamwa vyacu bikwiye kubonekera abantu bose, tukamira bose, ingeso zacu abandi bose bakazibona. Papa yaramenye ko nagiye mugo ntiyarazi yo naroye, ariko nibuka ko ikintu ca mbere nakoze mu mafaranga ya mbere natanguye guhembwa amafaranga, niwo muntu wa mbere natanguye kurungikira amafaranga. Mu nyuma rero ndamurungikira amahera, nagumye ndamurungikira, sinashira umutima kugira ngo ndamwihore ko yankuje mu ishure, abandi akabatanguza mu ishure, abandi bakaba ariko bariga, nanje akankuza mu ishure, nkako ndikigaba, ko nagiye gukizwa, ko rumukizwa, ko ntamufasha mu bikorwa, agafata nkaho umenga ndi umuntu yagumutse, agafata nkaho agomba kunca mu muryango, akafata nkaho umenga ndi gicibwa, nkwiye kuba igicibwa mu muryango. Kuko nabwiye ko twebwe hari iwacu mu Mugamba, ico gihe umuntu avuze ngo agiye gukizwa baramuca, kuko nibuka ko hari igihe hariho n'umuvyeyi umwe yigeze gufata umwana wiwe wongeraga mu 10, ariko Imana yomwijira mutabara, iramukingira ntiyagira icaba. Hama rero mu nyuma ndiko ndabwira ibi vyamwa vy'ingene dukwiye kwama, tukama ibikorwa, tukamwa ivyamwa vyiza, tukama ibikorwa vyiza. Papa mu mafaranga ya mbere natanguye guhembwa niwo muntu wa mbere narungikiye amafaranga. Ndamurungikira kandi umva ko avyakiriye anezerewe. Maze kuduga mvuye Bujumbura naho nyenda muzanira amafaranga, ku buryo mu nyuma yahavuye avuga ngo turi kumwe n'abandi bana, avuga ngo umwana afise ngo nta wundi mwana umfise atari Claude.
Imana rero iracampindurira ibihe ndacika umwana mu bandi mugabo mu nyuma ni ko abandi bana bahavuye bavuga ngo ngo kare ngo bwabo niko yahora ngo yitwa igicibwa ngo Claude niwe ahindutse ku mwana bivanye nuko n'ivyamwa namye kuko mu bisanzwe nagomba ndabwire iyo tutariko iyo umuntu iyo uri kuriyumvira nko ku ruhande rw'uwawe ukiyumvira umuntu ashaka ko yakuje mu ishure atari uko wari kijuju atari uko byari bikunaniye guca wumva ko umushahara wa mbere wohembwa yo wotanga guha amafaranga muca mu ko cari ikintu cari kigoye cari ikintu kigoye gose cyane ariko Imana yo mwijuru yanshoboje ndagikora hanyuma nagomba gushima Imana shima Imana ko mu nyuma maze kuronka akazi ngakora ibikorwa Imana yahavuye ingirira neza ndatangura ishure ndabandanya amashure ndayiga ndaheza ubuye ndafise agapapuro nk'abandi bose ico no gishimira Imana no gishimira Imana yarakoze ragahezagirwa kandi n'umuvyeyi wanje mu nyuma maze intambara zahavuye zisa nk'izigabanutse kuko burya Imana igenda ihindurira umuntu ikamuhindura buke ugapfuma uja kurwana intambara iyi ariko iyindi wayinesheje Imana rero ici ntabaruko gushika ubu nshashima Imana rero nariko ndavuga yuko kuri nama niko niyumvira ubundi abana ba kino gihe nk'ubuje ndafise umwana arakuze araja gusenga turamuvyura tumwengenga ngo uje gusenga kuko ni turamwinginga tukamugobera tukamuhendahenda mugabo ndiko ndiyumvira mu gihe cacu tweho turamutse tugiye twashika dukubitwa bakatwimindya bakatwangaza tukabibicibwa ariko ubu siko biri na gatoya kuko ubu turabinginga ngo uje gusenga tukaberera mu ijambo ry'Imana iki nibaza ko ubuye ku bintu vyereka ibintu byo guhamwa ngo wagiye mu bakizwa ubuye ntibikira ibintu bikomeye gose cyane byo ni nk'ibintu bisanzwe baramaze kwemenyera ntituzi ico bituruka ko ntituzi ico ivako ariko kandi abakijijwe bakamenya Imana by'ukuri ayiwacu barayimenye kandi barayikurikira bimeze neza nagomba gatoyi mutubwire mwavuze ko mwubatse ndumva rero ko mwoduha gatoyi mbega mwubatse mukiri muri ibi bintu byo kutumvikana n'abavyeyi niwe bagukwereye canke niwe wikwereye twagomba naho tuhaye umuco waho hantu murakoze cyane burya nagomba kubabwira yuko mwijuru hari Imana kandi Imana igenda ihindura ibihe Imana irahindura ibihe Imana ikaguhindurira ibihe Imana irahindura ibihe nibuka ko nako nabwira yuko amafaranga ya mbere ni vyamwa ibintu byose biva mu vyamwa umuntu yamye nabwe ko umushahara wa mbere natangiye guhembwa amafaranga narongeye kipapa niwe nahaye mu nyuma aho naho andika igaba aho naho andika icibwa mpinduka k'umwana kuko mu nyuma papa yahavuye ambwira ati urabona rero mwana wanje urabona uri imfura mu muryango ndifuza gusohora kuko nta mafaranga nari mfise byo kuri kuko ico gihe na ya mafaranga 200 nkora amafaranga 200 ku kwezi byari bigoye ingene no kubaka mugaca arambwiye ati bo jewe nagomba ndagufashe urabona sa nkaho ndiko ndasaza kandi ndagufise uri umwana uri imfura mu muryango nagomba kugira ngo nzopfe ndagusohoye hamarira carambwira ati ndabwo ntako je nta mafaranga afise arambwira ati nta ngorane nzogukwerera nzoguha inka ndazifise nzogukwerera nta ngorane ariko kandi murumva neza iyo byavuye nuko no mafaranga yose natanguye kuronka ikintu cyose natanguye kuronka yaba impuzu naramugurira amafaranga ya mbere natanguye guhembwa niwe muvyeyi kuko ni muvyeyi nari mfise ndamuha siniyumvira kuvyo yoba yarankoreye ngene yankuje mu ishure oya ariko ndabona ko ari umugambi w'Imana ufatanije n'ingene Imana yampamagaye kugira ngo ndayikurikire aratankwerera rero ndagira ubukwe mu ishengero bimera neza nta ngorane ndaba umwana arasohora
arangabira n'inka ndibuka ko ico gihe dushize uretse iyo nka ya nkweri ndibuka ko n'ikindi gihe yangabiye n'inka ubu inka ndazifise nk'iz'abandi bafise nta ngorane ndubatse bimeze neza umuryango umeze neza mu rugo bimeze neza nta ngorane ubu ndashima Imana muri umuhamagara Imana yaduhamagaye ndiko ngwana izindi ntambara ariko izo z'abavyeyi banje zarahetse ubu papa turakundana n'umugenzi cane gose cane turaramukanya mwana wanje ugenda ushika ndiko turiko turasezerana imanutse Bujumbura ushika amahoro shitsi Bujumbura arambaza washitse amahoro n'ubu tumeze neza nta ngorane Yesu abumugisha. Ego murakoze cyane ikibazo nagomba mpave ndakubaza ndumva inyishu yaco yuko igikomere wari watewe n'umuvyeyi ko cakize twagomba utange nk'impanuro kuko hariho abandi bantu bagize ibikomere cyane batewe n'abavyeyi bakavuga ngo ikintu abavyeyi bankoreye sinzopfa ndabahariye kandi ari abantu b'Imana uvuge kudatanga imbabazi ku muvyeyi ingaruka zavyo mbi wongera uvuge n'ineza guha imbabazi abavyeyi kaze. Ego murakoze je niyumvira yuko nk'abantu bavuga ngo kugikomera umuntu aba yaratewe n'umuvyeyi nibaza yuko ico kintu umuntu ariko arakivuga je sinomushigikira na gatoya ubundi nta gikomera umuvyeyi ushobora kukugira utomuharira hariho ibikomere tugenda dukomeretswa n'abandi bantu bandi bigoye gukira kandi bigoye no guharira bigoye no kwabarira ndiko ndabivuga ariko kugikomera komerekejwe n'umuvyeyi nibaza ko ari garanti kugira ngo gikire kandi kugira gihere nguma mpagaze kuri vya vyamwa tugenda turama twamira abavyeyi twamira abavyeyi kuko nk'ubu ko narishitse Bujumbura nkaronka ayo mafaranga iyo ncanguma amafaranga yose nkaguma nshira ku mufuko sinibuka umuvyeyi yamvyaye sinibuka umuvyeyi yandeze naco nayo kuba nkoze na gatoya mugobo narabirengeye vyose ndavuga nti naho yankuje mu ishure ntiyariwe ni satani niwe yabigize nivyo yaramukoresheje ariko reka ndabirengera ibi vyose kuko nibuka papa reka arambwira avuga ati hari ibintu bakunda kuvuga ngo vy'umuvumo w'umuvyeyi hari abantu bavuga ngo umuvumo w'umuvyeyi na papa yarigeze kubikara bimbwira araba ngo nzokuvuma nzogira gute mugabo akibagira ko ubundi papa ni umuntu w'umwidini kanaka arasoma Bibiliya arata ijambo ry'Imana nibuka ko yigeze kuba ari karambwira ngo umuvumo w'ubusa ngo ni ijambo riri mu migani sinzi igicaho kiri ngo umuvumo w'ubusa ngo umeze nk'akanyoni kagurutse niko iryo jambo ngo rivuga ni ukuvuga ngo abavyeyi barashaka kuguvuma bitavuye kuri wewe bivuye kuri bo ari ntambara uri kuracamwe uwo muvumo ari ntava ngo gukurikire rero papa akavuga ngo nzokuvuma nkavuga nariko papa navuga ko uzomvuma umuhoriki wame uko ryaja muri wame ari kurambwira yuko umuvumo w'ubusa usa n'akanyoni kagurutse jewe sinigeze rero kugabira ntaco nagukoreye kibi none uzomvuma umuhoriki agaca bati nzokuvuma kubera yuko urangabira papa Imana yarampamagaye kuko Imana yahamagaye Aburahamu kuko ndazi ko ijambo ry'Imana aho warisomye komva mu bwoko bwacu nkava mu gihugu cacu nkava mu bwoko bwacu mu tuvukana mu bikorwa vya nase gufatanya ibikorwa namwe niyo mpamvu rero uwo muvumo ataco zongira rero nagomba guha impanuro abo bantu mbega iyo tugiye gukizwa aho tubaye mu miryango tubayemwo twama imbuto zimeze gute jewe nababwiye yuko nagiye gusenga ntibangaburira mugo nashikanja kwisuka nkaja kurima nagomba ndabwire igitangaza Imana yankoreye inkomezi nakora nasiziyo zava kandi ahantu narima hasumba aho abandi abariye nukuvuga abafunguye aho bakoze je nahakorangira ngo nk'inshuro zishika zingahe sinziringira Imana imweju yankora ibitangaza rero nibaze ko dukwiye kwama imbuto dukwiye kwama ivyamwa nitwamara kwama ivyamwa tuzotahura yuko izo nguma z'abavyeyi ataco donko inguma z'abavyeyi baduteye tudakwiye kuzishira ku mutima gose cane
turakwiye ko dushaka ko umutima gose cyane ari ibintu bisanzwe, ari intambara, ari ibintu bifatanije n'umuhamagaro w'Imana. Kaba rero tugushimiye cyane gose vy'imvamutima ingene wemeye kuza kuduha intahe yawe, iratwubatse, iratweretse neza ingene mwagwaniye agakiza mukakemanga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Twagomba rero tubahe akanya musubire musenga Imana murangiza ikiganiro. Dusenga Imana. Mana yacu turagushimiye, turavuze ngo uragahezagirwa, turagushimiye ku byo wadukoreye Mana, turagushimiye ku byo waducishijemwo, turagushimiye ku imbabazi zawe Mana arizo zatumye tudaherengetezwa, turagushimiye ku muhamagaro wawe mwiza waduhamagaye, turagushimiye ko ari wo mwungere wacu mwiza, mu izina rya Yesu Munyanazareti. Mana, naho bitugora, hari ijambo twibuka, ijambo rivuga ngo ewe wa mwasi wanje we, naho unyitamba hejuru ninatemba nzovyuka. Turagushimiye, 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 turavuze ngo uragahezagirwa. None Mana yacu mu ijuru, ushishikare kutugirira neza, ushishikare kubana natwe, imbabazi zawe zitubeko, ubwiza bw'Imana budutwikire, uzoduha iherezo ryiza. Turasenze Imana mu izina rya Yesu Munyanazareti. Mana, turasavye iherezo ryiza, Mana turasavye iherezo ryiza. Mana, uratuzigamira ubugingo, Mana uraturindira ubugingo, Mana uraduha kurangiza neza Mana, uraduha kurangiza nk'abagororotsi, kugira ibikorwa byose twakoze Mana, kugira intahe twagushingiye ntizihere ngaha mw'isi. Urakoze, urakoze. Dusengeye n'abazotwumviriza kugira ngo amatwi yabo yimhemaze yumve, kugira ngo ibituvuze Mana bize bigira aho bibakuye nawe bashikanye. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen.